reka rero dusange amajambo y'Imana ku mazina yitwa Charles Habarugira. Yego ndafise umukenyezi n'abana bane, Imana yarangiriye neza. Hariya mu gitabo ca Daniyeli, igice ca 3 duhere kuri umurongo wa 16. Urupapuro rw'amajana 163 mu isezerano rya kera, igice ca 3:16. Kujambo ry'umutwe ngo bashadura karatererwa mu itanure ntibagira ico bagira bote. Shadura karamesha kibarera umego bishura umwami Nebukadineza bati niturinda kugira ico tukushura kuri iryo jambo asanga ariko rimeze Imana yacu dusavye ishobora kudukiza muri iryo tanure y'umuriro uhinda, kandi ntiyobora kudukiza mu kuboko kwawe mugenzi. Ariko naho bitora bityo umenye mugenzi ko tudashobora kututosana imana zawe cyangwa ngo usenge icyo gishushanyo cy'izahabu wahagaritse. Maze Nebukadineza urake uco buramusaza mu ntebe aho yarahindurira atera igitsura Shadura Kanamesha Abedinego agira ko bakoranya itanure ngo rirushe uko ryahora ryaka ibireti nk'indwi. Nuko abahizi biwe b'ingabo ziwe kuboha Shadura Kanamesha Abedinego ngo baraterere muri iryo tanure ry'umuriro uhinda. Nuko ukora bakambaye imyinjiro n'amakanzu n'ibitamana n'izindi mpuzu bambaye babaterera hagati muri iryo tanure ry'umuriro uhinda. Maze igice cy'umwami cari ikiriraho, kandi itanure ryari ikirengerenge rwose, bituma ururimi by'umuriro byica abagabo bari batereye Shadura Kanamesha Abedinego. Nuko abagabo batatu Shadura Kanamesha Abedinego bagwa hagati mu itanure ry'umuriro uhinda uko bakaboshwe. Maze umwami Nebukadineza asimba n'umutima ahaguruka n'ingoga abanza abaje inama biwe ati mbega harya ntitwatereye mu muriro abantu batatu baboshwe? Bishura umwami bati koko nabe mugenzi. Ababura baratega ndabona abantu bane babereye bagendagenda mu muriro hagati, kandi ntaco babaye, kandi ishusho y'uwa kane isa n'iy'umwana w'Imana. Maze Nebukadineza yigira ku muryango w'iryo tanure ry'umuriro uhinda ashira ijwi hejuru ati yewe Shadura Kanamesha Abedinego, n'abasavyi b'Imana isumba byose, nimusohoke muze hano. Nuko Shadura Kanamesha Abedinego baca barasohoka bava hagati mu muriro. Maze inzogera by'umwami n'abaganwa n'abagabisha n'abajanama b'umwami bakoranye bitegereza abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira ico uragira ku mibiri yabo, kandi n'umushatsi wo mu mitwe yabo utarabutse, n'imyinjiro yabo ataco yabaye, hari n'akarabago k'umuriro bamurukako. Nebukadineza aravuga ati Imana ya Shadura Kanamesha Abedinego iragahimbazwa, niyo yarungitse umumarayika wayo igakiza abasavyi bayo bayizigiye, kuko ijambo ryanje baricishije ukundi, bagahera amagara yayo kugira ngo ntibagire iyindi mana n'imwe basaba canke basenga atari Imana yabo. Nico gitumye nshinga icagezwe yuko umuntu wese wo mu bwoko bwose canke ihanga canke wowe baravuga indimi zitari zimwe azovuga nabi Imana ya Shadura Kanamesha Abedinego azohimbagurwa, kandi urugo rwiwe ruzosigara itongo, kuko atayindi Imana iriho ishobora gukiza bene ubu buryo. Maze umwami ashira hejuru Shadura Kanamesha Abedinego mu gihugu ca hehe?
kugira ngo tuze gukoresha umwanya neza reka dusome hariya mu byakozwe n'intumwa tuhafatanye kugira ngo duce tumera nk'abagira igice cya 5 igice cya 5 umurongo wa 27 ijambo ry'umutwe rivuga ngo bongera gufata intumwa baragira gute twahabonye n'urupapuro rw'ijana 37 n'isizano shasha bamaze kurazana barashira mu ikombe umuherezi mukuru arababaza ati mbega ntitwabihanije cyane kutigisha muri rya zina mube bamwujuje Yerusalemu inyigisho zanyu icyo murondera ni ukugushyira ku maraso ya wa muntu maze Petero n'intumwa barabishura batigikwiye ni ukubumvira Imana kurutisha abantu. Imana yabasogokuruza yazuye Yesu uwo mwebwe mwishe murumanitse ku giti. Uyo Imana yaramushize hejuru n'ukuboko kwayo kw'iburyo ngo ari mukuru n'umukiza ngo hari Isirayeli kwihana no guharirwa ibyaha. Natwe tubyabona tugushingira intahe ibyo namwe mwira nawe nuko uwo Imana yahaye abayumvira. Ariko rero bavyumvise baribwa mu mitima bashaka kubica. Hariya tubandaye mu 19 ariko nibyaba biturutse ku Mana ntimuzoshobora kubatsinda. Reka duhe ku mu 37 kugira ngo tuhatahure neza. Hanyuma yiwe haduka Yuda umunyagalilaya mu minsi yo kwandikwa yikwegera abantu inyuma nawe apfa rubi n'abamwumvira bose uko bangana barasabagira. Kandi none ndababwire nimuzimukire aba bantu mubarekure kuko inama n'iki gikorwa nibyaba biturutse mu bantu bizosendwa. Ariko nibyaba biturutse ku Mana ntimuzobashobora kubatsinda mwere kuzosanga murwanya iki. Baramwemerera maze bahamagaje intumwa barazitonagura barazihanigiriza ngo ntizize zigishe mu izina rya Yesu maze barazirekura. Nuko bava mu maso y'abanyekombe banezerejwe nuko bemerewe guteterezwa iryo zina. Kandi iminsi yose mu rusengero no mu mihana ntibohereza kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu ko ari we Kristo. Aya majambo twumvise murumva ko atari kure cyane y'ibyo duhejeje kumva. Iyo umuntu yubasha Imana ntimutetereza, sivyo? Iyo umuntu yubasha Imana ntimutetereza. Murazi inkuru z'abasore mwese bashadi bakanamesha kina Bedunego barabayuda. Mu mico yabo y'Abayuda carazira kikazirizwa ko basenga ikigirwamana cyangwa bashire hejuru umuntu wese kiretse Imana yo mw'ijuru. Imana nishimwe. Turabona rero yuko hano bashikiwe n'igeragezwa. Igeragezwa rishobora kurushikira muri kino gihe cy'imperezo nawe kikagushikira. Murabona ko tugeze mu gihe kigoye aho iby'Imana bariko baragerageza kuri iyindi shusho. Murabona abantu batangiye ubutumwa bwiza, batangiye ubutumwa atanyuma bariko bararondera. Imana nishimwe. Nta zindi nyungu bariko bararondera, nta butunzi bariko bararondera, nta kubaho neza bariko bararondera ko boshikana abantu ku
yaje mw'isi. Imana nishimwe. Ariko murabona muri ko murabiraba muri kino gihe ubutumwa bwiza buriko burafata irindi shusho. Abariko bitwa ko bariko baravuga cyangwa se bariko barakorera Imana bagomba kuyikorera bafise izindi nyungu barondera z'ukubaho neza mw'isi, z'ukubaho nezerewe mw'isi, ariko bakibagira ko icubahiro ciza ari icubahiro tuzohabwa mu bwami bwa hehe bwo mw'ijuru. Umuntu yari ngaha abantu bagiye gusenga kugira ngo nze ndonke ibihimba, uwo muntu yaramaze gutakaza. Imana idufashe. Aba bantu rero ba Daniyeli bagize ikibazo. Uyu mwami Nebukadineza yahuye n'ibibazo by'ubwibone byo kwishyira hejuru abitewe n'abantu, maze rero bashinga igishushanyo kugira ngo abantu bose bo mu gihugu ciwe acikubita imbere. Mugabo hari abantu bari baravuze ati twebwe naho vyorera gute, naho uhenze ikibazo gute, naho uhenze ikigomba kutwambura ubuzima bwacu, ntituzogenda twikubise imbere y'ibigirwamana, ntituzogenda dusenza igishushanyo na kimwe kiretse Imana y'Abisirayeli, Imana ya Isaka na Yakobo, Imana yatangujwe na sokuruza wacu Aburahamu. Icyo ni ikintu bagendana mu mutima. Haragira rero aho bahabwa itegeko ry'ukuntu iki gishushanyo, ariko kubwo isezerano, kubwo kuba yaramaze gufata ingingo, bararahira ntidushobora kwikubita imbere y'igishushanyo, kugeza naho umwami agenda akabahendahenda. Murabona muri kino gihe n'abapagani bazova hanze baje kuduhendahenda ngo vy'agakiza tubipirate, tuzohendahenda n'abavyeyi muri twebwe nyene. Baravuga ati none twebwe mbona ko dukijijwe, none wewe ugomba kwigira umuntu wahatari, twebwe twabitanguye turanavuka. Enda bigenze gutya, genda gutya, urabona ko utazoshika, ariko ukazoramuka urahesheje, ugakora uko Imana itagomba, izoguhana. Imana nidufashe. Baravuga ati mugenzi, ibyo twebwe birinda kuduhendahenda, Imana twizeye ishobora kudukiza mu maboko yawe, ariko kandi biranashoboka ko itonda kukiza, no kuvuga bamaze gufata ingingo ko bashobora kugira ngo gupfa kuko kumahemukira Imana yabo. Naho boshika kuribego kuricwa izina rya Yesu Kristo ntuzobemuke, kuko iyo Mana nibona ko bataragira kumva ntuzopfa, izogutabara. None banyakirema ntimwabibonye, none ntimwabibonye, tutariza kuja kure, ntimwabibonye. Ntihariho abari bamaze gucika urubanza rusa n'ubwo gupfa, ariko hagaze ko Imana yirekana ntiyirekanye, kubera Imana yacu ni Imana itaresha, ivuga ngo nzokuzigama, naho uzoca mu ruzi ntizogira gute, izotwara, naho uzoca mu mbaya ntizogira gute. Ni Imana itaresha, ivuze irashitsa, ni Imana. Natwe tuyigumeko. Hageze igihe aba bantu batarwa itanura ry'umuriro, ariko tubona n'ukuntu umwami yarahagaritse umutima. Behagaritse umutima niki? Ni Imana yo mw'ijuru yarigomba kugira ngo igire gute, imwigishe amenya ko mw'ijuru hari Imana isumba abandi, abona ko mw'ijuru hari Imana isumba abahambaye. Wahagarika umutima aragenda kuraba, asanga ba bagabo batatu baterwa itanura ry'umuriro ntibakiri bangahe, bareke batatu ngo bacitse bangahe. Kandi ntibirimve none uyu mwami ni kubera iki yamenye ati ujya muntu asa afise ishusho nk'iy'umwana w'Imana. Ariko tunasoma ngaha naho mu byakozwe n'intumwa, murabona abaherezi
kubagiranya n'abungere. Yesu naci bobo Imana yarakoze intumwa, Imana yabanye na ba Petero barabaherezi, ntibigeze bagira gute, ntibigeze bayibona, ntibigeze babimenya. Baguma babahama, babagirira nabi, bagira nabi intumwa, Imana ikiyerekana, hano bakazita mu gasho, Imana ikagenda ikabakurayo mu minyororo, ariko ivyo ntibigeze babibona. Babibwiwe n'umuntu yitwa Gamaliyeli ati baga muraraba neza abantu, mwibuke ibi na biriya ukuntu Imana yabagiriye neza. Rero muraraba neza ntabwo musanga muri kumuragira gute, ariko murwanya Imana. None ntibarabahereze, none bakorera Imana ntibagize gute, ntibabibonye. No muri tubagiye hari abantu bari kubona ibitangaza, hari abantu bari kubona ibimenyetso, hari abantu bari kubona Imana yiyerekana, mukaba bari kubona, bari kubona bitahura, bizomenywa n'abandi. Imana nidufashe, nituze duhemukira Imana data wa twese mu ijuru, tuze twemangira izina ryanjye rya Yesu yarungitswe mu isi kugira ngo adukize icyaha, yarungitswe mu isi kugira ngo adukureko agacimitso kandi kawamugwanitse. Uwo mwami tuze tugire gute, tuze tumupfa inyuma. Yesu nashimwe, nitwamwemangira azodutabara mugize gute, mubikomeye. Imana yacu ntihabwe icubahiro. Hari igihe bishika mw'ishengero kubera burya inkomezi ntizingana. Bavyumvise, inkomezi nkaco zituzinganya. Mugabo ijambo ry'Imana rivuga ngo buri cyuma gikoresha kigenzi cacu niko n'umuntu agira gute, akarisha mugenzi we. Hari igihe bishoboka ivyizigiro bidahera, ukabona kubenga harageze yaho ushika ku mpera. Egera mugenzi wawe, sivyo none? Hari igihe kuba mugenzi wawe uyu muntu vy'ukuri arashikamye neza, mwegere kugira ngo uzohava usanga wakurikiye ibitagize gute, ibitagivyo. Imana nishimwe. Kuko igihe turiko turinjiramo n'igihe ishengero kumvira ko tuzobaho tunezerewe muri kino gihe, hari igihe hazi bimeze nk'ibihuhuzi ukamenga akayaga karaciye, ntimwave murya ngo musinzire. Turiko turinjira mu gihe cy'ihamwa, abantu babangiye Imana bazohamwa, tuzohamwa, ariko ikizodukiza, ikizodukura mu maboko y'abasi nuko tuzomuhagaze mu Mana neza, nuko tuzoba dufite icyo twariye, tudashobora kwiyahutsa, yuko tudashobora kumva inyuma y'umwami wacu yagize gute, yaducunguye. Naho byagenda gute, naho abo muri twebwe boza batuzaniye amajambo y'amayeri, ntituze twirahutse icyo twarahiye. Twarahiye tutazokora ibyaha, twarahiye tutazokurikirirwa abantu, ntituze twige tuve inyuma y'umwami wacu Yesu Kristo, tumwemangire kugeza naho bizoshika bakadushira mu rupfu, twemere dupfe, mugabo dupfe twemangire Yesu. Ntituze twemere ko tujana mu bintu dukura mu gakiza kabe, agakiza katwakiza y'umusaraba, agakiza katwereka ukubohoka. Ntituze twemere, tuze twemangire Kristo gushika ryari, gushika ku gupfa, kugira ngo tuze tuhabwe ingero itagabanije. Birababaje kumva twatanguye uzagakiza mugabo tukarangiza mu by'umubiri. Birababaje kumva twarize ijambo ry'ukuri ariko tukariguranisha inyungu z'ubugingo. Birateye agahinda, birababaje cyane, birababaje. Imana idufashe, idutabare. Ariko harazi ibintu byinshi byikoranganije bisa nk'iby'ijuru ariko atari iby'ijuru. Tugira amaso y'impemu yo kubona ibigomba kudukura mu gakiza k'ukuri. Imana data wa twese bahezagire aho gusa amajambo. Turagushimiye Mana kutugiriye neza. Haleluya. Uratuzigamira muri aka gakiza
kugira ngo tuze turangize neza. Abasavyi bawe bashatse bakanameshake na Bedenego bagize iyerekwa ryiza ryo kutava ku Mana, Imana y'Abisirayeli. Izi ntumwa zarababajwe, zirakubitwa, ziramererwa nabi, ziranapfungwa, ariko ntibigeze bapfa kw'izina rya Yesu Kristo. Bagumye bemangira Kristo gushika ageze kwerezo ryabo. Urazigama ishengero ryabo, urazigama abakozi bariko barakora mu kuri kugira ngo baze barangiza bagisozera ryiza. Uzobukoze n'izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisenzerera. Amen.